Mutangura mutwibwira. Jewe nitwa Kanjoli Sévérin, mvuka muri zone ya Rutongo, komine Muhuta, kera yitwa province Bujumbura, ntara ya Bujumbura. Mwahora mwita ngo ni Bujumbura rurare, mugabo nta namwe byanditse mu text ariko yari province Bujumbura. Ubu rero mu nyuma amakomine ya Muhuta na Bugarama bavuye bazishira muri province Rumonge. Ubu rero dukukira intara ya Rumonge. Murabona mwebwe muri mu bantu kurahumura rwimo rwateye mu mwaka wa 1972 mwotubwira uko mwangana ivyo mwibuka mwashoboye kubona n'amaso yanyu. Yego aho nari mfise nari ntanguye école secondaire ibyo twita aba sixième moderne à l'époque twari duhejeje gukora concours national muri 7e wari umwaka wa nyuma waheza école primaire. Hanyuma 7e hoje toye concours baca bakorienta mu mashuri yisumbuye Athénée, Petit Séminaire de Kanyosha, École du Saint-Esprit, etc. Hanyuma ibyo muri 72 nzi nuko ico gihe itariki 29 z'ukwezi kwa 4 72 jewe byo nibuka cyane kima byashoboye kuntangaza nuko twari tumaze nk'amezi 2-3 kuva février mars batubwira uko twari muri scoutisme kuri Saint Joseph mu Ngagara muri quartier 3. Hanyuma iyo mouvement scout yari Don Bosco, tukabikunda cyane bakavuga yuko tuzogenda kugira fête de Camp Rumonge le 29 avril 72. Hanyuma amidi sitwe twabonye amashuri araheze kugira ngo twaciye tuva mu ishuri twiruka mu madortoir kwambara ama uniforme ya scout, amafanyo ibiki byose ibiranga scout. Muri ico gihe hari ikamyo nisani kikamyo amahanga yose kicimbaho cyari ko kira turu kiturindiriye kudupakira amashuri abiri abana bashika 60. Hanyuma byari byatunganije nde? Ibyatunganije abanyeshuri bari muri scout bari muri bari mu mashuri yisumbuye baheza bari muri scout. Hanyuma bakavuga yuko zoja kugira fête de Camp Rumonge. Ico gihe rero imana twagize nuko bagiye kurondera directeur de l'internat bamusaba les provisions, imikate, amaboîte de conserve, ibiki byose torija pendant ces 4 jours à Rumonge kugira ngo tugire fête de Camp imeze neza. Hanyuma turaganira mu baskuti baduhe n'amatoteme byo bita toteme muri scout. Hanyuma urumva bagiye gusaba directeur de l'internat arabankira babwira ati no ivyo mugiyemo ntavyonzi par conséquent nta kintu kimeshobora kuba. Hanyuma bace bagira ubwo bahiye cyo babibaza ngo imigambi barimwo yamenyekanye ico gikamyo gica kira disparisa. Abo banyeshuri biga muri 3e normale bica bagenda baranyika twasiye kubabona lundi soir bavisa amaso y'igishirira kabisa. Aho ari kuwa kangahe? Aho hari kuwa le 29 avril hari samedi, le 30 dimanche, le 1er, c'était le 1er mai, hari kuwa mbere bagarutse kuwa mbere soir. Amaso ari bishira twarabashavuriye gose n'ibikindi bikiti ibyo badukoye tuzi byari mu nyuma twaciye tumva ko habaye des problèmes. Baciye baturira ce soir samedi, baciye baturira abasoda kirantre bava muri ville bari basohotse barukanya rero caserne. Umva basohokana ama uniforme urumva niho babategera kuri hahandi bita ngo ni soldat ngo ni kuri cathédrale
nibo babaturiye bavuga yuko abo banyeshuri aribo bagiye gutera Rutovu. Yego. Abo banyeshuri bari bateguye kubatwara mu Rumonge mwahavuye muronka amakuru ko bari muri ivyo vy'ubwicanyi. Ikiboneka ko babikoze nuko uwo munsi le 29 avril bihura niyo tariki yuko aba inyanka Burundi abarorere bateye bakica abantu bakamara abantu. Kandi aho mu Rumonge bagira abajana ariho novuga vyabereye. Tuzaho twari gupfira ari mu Kabezi ari mu Gitaza ari mu Minago ntituzaho twari gupfira mugabo icari cyo cyose nuko twari gupfa kuko n'abantu bari bagiye muri pacification le ministre Yanda na Shibura bari bagiye kugira pacification mu Rumonge bahavuye batabaro mu kaboko iyo ntuzi iyo meeting yari yabaye bacha batera barabica benshi barapfa abafonctionnaire benshi barapfuye na radio reportage ya la voix de la révolution kandi ko bayita ubufaransa bwari buhejeje gutanga radio reportage baciye bayiturira n'abajournaliste bari mu bose barabica hanyuma Yanda na ntuze na Shibura bo izo mpwi barashoboye guhunga baca bafata ibarabara iva mu Rumonge rica mu ntuze mu Buzaburambe gutyo Buyengero no bashobora kurokoka abandi bose uko ahantu hose hari amabarikade n'ibiki ntabashoboye kurengana abatarenganye bose barapfuye abitwa ba Dr Simbi yakore Bururi n'ibiki bose barapfuye. Abo banyeshuri b'abaskuti bari mu mashuri aheza bari bateguye ivyo bintu byo kubajana mu Rumonge muri iyo kambi y'abaskuti bose wasanga bari mu bwoko bumwe. Bari mu bwoko bumwe bari abahutu. Hanyuma la majorité y'abana bari muri mashuri ya mbere atangura secondaire bari benshi barabatutse ariko harimo n'abahutu. None aho kwishuri wanya aho mwiyiga imbere gatoya haraboneka imbere yuko iyo tariki ya 29 Ndamukiza igera atangura kuba ubwicanyi haraboneka amacakubiri mu banyeshuri kwinubana. Oya nta vyaboneka kuko mu ishuri twari umuntu ari ama activité azwi kuja refectoire mu gatondo kuja mu ishuri midi tukafungura hanyuma 14h tugasubira mu ishuri saa 11 tugataha tukaja muri recreation tukaja byo gukina byogira gute za basket za football za iki hanyuma nta mwanya wariho pratiquement kuko duheje kujya saa 12 saa moya twaje tuja muri étude twaheza saa 4 aho saa 4 rero wasubira muri refectoire tanumwa avuga n'ikintu na kimwe ibyo bintu nta byaboneka mugabe iconzi nuko hariho procès no Jerome yabaye aho niho habonetse ko hariho kazi ibiri ka bari pour iyo ntuzi procès ntumbura n'abandi bari contre abanyabururi parce que bavuga ngo abanyabururi heureusement intwari Nduwayo Leonard niwe yavuga ati nibuka ko mu Gifaransa yavuze ko leur réquisitoire est plein de points d'interrogation. Hanyuma gwabera ku radio twaruvize radio kandi tuji misaya contre tout le reste du Burundi contre abanyabururi hanyuma 71 hanyuma rero niho Shombero agira grâce présidentielle arabarekura handi ho barajyari kubiye baca binjira namwe urwango hanyuma abo bantu batera muri avril bagaca baronka nyina bica abantu fasiye matake bazotaho bagwanya. Ico kubona abandi bose bari mu Rumonge ico gihe barishwe nico caciye kibereka yuko mwebwe namwe yo muja mu Rumonge muri yo kaya baskuti mwahava mwicwa. Ndakubwira byinshi uko ibyabaye kuwa gatandatu ku mugoroba n'ibyabaye tereto mu gatondo ka kare mu mutwenzi wa kare kwa umunsi w'Imana ndakubwira byagenze kuko ibintu byari ibintu bikurikirana byose byakurikiranye byerekana ko ntuze atamuntu umwe ari gusigara iyo tugendaye. Nibyo bintu niki byakurikiranye mu tumbwira ibyakurikiranye nguko no kubwira ngo
jewe nakuye ko mvuka muri commune Muhuta province Rumonge ubujumbura kera iwacu twiga umwaka wa mbere n'uwa kabiri mu rutongo twaje tumanuka imutumba twiga wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu no uwindi twawiga handi hanyuma rero urumva ico gihe abarimu bigisha aho muri ishuri mutumba n'abarimu basha bari baranyuzwe n'amacakubiri bari baronse iyo virus yaje iva mu Rwanda ico bita ngo la revolution rwandaise bibo bigisha bakerekana ngena umututsi asa ngena umuhutu asa aho hehe bakavyekanira hehe mu mashuri kuri tableau. Wewe waravyiboneye umwarimu kw'ishuri wigamwo umwarimu ari karere aravyigisha? Sinavyiboneye muganda afise umuntu suri byamubaye ko bamushize imbere we n'umukobwa hanyuma bagashana n'umukobwa w'umudukazi imbere bakaberekana para tete para maso amatwi amaguru nge nari maremare ubundi ari magufiya ibintu nk'ibyo bereka abanyeshuri mu ishuri. Akarero no kubwira nuko uwo munsi w'itariki 29 ku mugoroba umwarimu yitwa Ndikumana Sylvestre ava muri famille yo kwa Yozome Donati yari mutware yatwara mu Migera hafi y'Umutumba yatumiye umwarimu bigishana mu Masama yitwa Bapfumukeko mu Masama ni haruguru yo mu Migera gatoya muri commune Kabezi. Hanyuma aramutumira bumva kumugoroba barasangira urwagwa n'ibiki hanyuma mu masaa 5 saa 6 y'ijoro Bapfumukeko arataha buke mu gatondo mu ngoko niwe yaje ari imbere y'abarobere bita ngo mw'ijoro bambaye ivyatsi ku mutwe biki batonze umurongo bacha bafata Sylvestre baramutwara bamumanukana ku karongo kwibara R3 n'umugore wiwe dutonde dukobwa tubiri twahaba mugabo abo abakobwa bane hanyuma Sylvestre amaze gushaka kwibarabara niho umwarimu yitwa Ndabazane Stanislas afise ikamyoneti ajyana megafone avuga ati abo bakobwa n'abagore mubareke hanyuma mugabo uwo nawe muce mu urubanza rw'eruhere baca mu cumite cy'umujyo mugongo akagaramye imbere y'abana n'umugore wiwe umva kandi aho hari assemblement y'abantu benshi cyane bari bavuye za Busenge za Masama za Gitunda baje kugira guheraheza hanyuma umwarimu yitwa Stanislas Ndabazaniye wo kwakira ryana mu Kabezi niwe yavuga muri megafone avuga yuko bica umututsi wese ahari kuko na micombero yapfuye ibujumbura aho yari mu Kabezi hari mu Kabezi mugabo hafi y'Umutumba munsi y'Umutumba bazi Mutumba kuri hejuru gasozi hejuru hanyuma barabanje R3 ikaba hasi iri ku Karonge rivyere Karonge iva mu Gakara umwarimu yari mu bwoko buwe yari umuhutu niwe yankatira niwe yankaze ivyo bintu byose byo kwica avuye mu Gitaza ariko araza ari umwarimu yitwa akanyeshuri kitwa Sévérin ko umuntu yitwa Mbayije umututsi kumubone ni muri commune Muhuta niho kaje karamuramutsa baca acavuga atega ko bakica baca barakica kumva umuntu yica umwana yahora yigisha uca wumvaho ubwokozi bw'ikibi aho bugarukira. Iwanyu muri commune Muhuta hoho nta bwicanyi bwahabereye? Muri commune Muhuta harabaye bwicanyi bwinshi cyane kuko bari organize baraduga gushaka n'abashika bagarukira barengana mu rutongo barengana ku muse barahuye n'abajandarume bagiye kwenterbena abo baduga mbega ni bande baduga Hutu bari ko barica abantu bara barundi bara abanyamahanga abanyamahanga c'était pour kwereka abantu ko mayi murere n'imiti babateye babashiramwo kugira ngo babwire yuko uvuze mayi murere urusatsi rutagufata yego bega haza bari bavanze bara baroberi babarindisha n'abanyagihugu b'abahutu bose c'était confondu bon bari kumwe yari bari bagumutse neza bavuga bati nta gisigara turabamara hanyuma rero muri commune Muhuta harabaye intambara imisi 2 hano yitwa ku muse muri commune Bugarama aho abajandarume batandatu bashobora gutena tete hafi bashobora kugwanya
abantu bariko baraza bararasa twavuga mayi murere n'abavuga mayi murere barapfa hanyuma barasubira baramanuka epfo bukeye baraduga bararenganye ku munsi kwasika abajandarume bari bataye baromoka barahunga bambe baraduga gushikaho bashika hafi ya komine Mugamba. Wewe urumva wari kwishuri mugaba abavyeyi bawe abo muvukana baraho muri komine Muhuta ubumenye uko baratewe canke uko barokotse barinyegeje vyagenze gute? Nk'abari bamanutse babiri b'imfura twari i Bujumbura hanyuma mugabo abandi bakurikira biga école primaire Mutumba comme imisi yose iyo twamanuka kwa mbere très tôt le matin hanyuma tukaduga samedi rero umuntu atabe yanebwe baca baduga bari baduze bose kuko baraduga kugira ngo baramutse abavyeyi hanyuma abo savye indaro urazi yuko batakugaburira nkuko umuntu aba bishaka kiri umwana muto mugabo baca baduga kugira ngo baje ivyo vya samedi dimanche tukamanuka après-midi canke udashatse kumanuka tugaca tuvuga tutireka turi ivyo muri ijo somanuka ejo mu gatondo nka 4 du matin 5 ko urugendo ko mu rutongo gushika imutumba ku bana twarugira amasaha 3 kuduga yari amasaha 6. Mbe umuvyeyi wawe we nyene yari Mutumba nyene? Umuvyeyi wanje yakora muri komine Muhuta za na Kabezi yari umwarimu kera hanyuma acaba umu assistant agronome agakora muri komine Muhuta ibintu by'ikawa ibintu by'ipamba mugabo uwo munsi Imana rugira byose baramundi yamubwiye ati baransata wewe ndagusabye sinshaka kubona amaraso yawe tuga ati kubiriki tuga ndabikubwiye nta maraso yawe nshaka kubona yabibwiwe n'umuntu ameze gute tune yamubwiye ati wewe ndagusabye tuge kandi ntuhirahire ngo uhagarare ngaha nabwabo yoga munywa uduge uje wanyu mu rutongo nshaka kubona amaraso yawe ambwira kuri uwo munsi wa gatandatu ku wa gatanu nyene mubavamite urumva vyari n'ibintu byari byarateguwe byari byateguwe cyane imisi myinshi hariho n'abagurisha amatongo bavuga bati akagurisha n'amatoza avuga ati amatongo nagurisha soba twamwisheje subira mu itongo ryanje ivyo byarabaye ku bantu henshi aho nyene muri Muhuta sio contre ko nkengera Tanganyika bose niko byari bimeze nakubwiye ko mu rutongo hari umwaka wa mbere n'uwa kabiri uwa gatatu twaca twiga Mutumba tumanutse Mutumba rero baca badusabira indaro mu bagenzi ba sogokuru ba papa bakundana b'abahutu niho rero icyantangaje umva umunsi umwe uwo twaba ko ataha yakubise urukanyo hanyuma hatubwira ngo mwamvaza abatuci mwe muzosubira mu minshiri muzosubirayo mu minshiri hanyuma kwa gatandatu kurikira cyane ndabwira papa jewe sesura kwiga Mutumba ati kubereke bavuze ko zosubira mu tori mvaza abatuci zoje mu minshiri niyo minshiri sinzi n'ivyo ari rero sinsubirayo umva papa niwe acanduka tugenda wige wambugabo urumva ivyo urumva ko ari ibintu byari bizwi byateguwe kuva kera ico gihe ubwicanyi burabaye wewe uri kwishuri Bujumbura mbega mu muryango wawe mu muryango wagutse mu nshuti nta bahitanywe n'ubwo gwimo bari nk'abantu benshi bari epfimbo bamwe barapfuye abandi bararokoka hari nk'abari mu bigisha Bugarama bitwa bahwenyira ko bavuga ku muntu witwa Bikanga semo ni inshuti directe ari nka sogokuru barapfuye harapfuye abantu bitwa ba Kanoni harapfuye abantu bitwa mugwe babona batama babona bishwe bapfiriye uwo mwanya nyene muri kurugombero ariko abantu benshi barize imbo sinshobora kwibuka baribo ntasubiye kubirondera benshi barapfuye Mutumba mu Kabezi Muhuta abantu barapfuye benshi no kugira abantu benshi barapfuye no kugira nk'abantu bitwa 72 harapfuye abantu benshi abayitwa bambahije kumubone abatutsi bishwe
abitwa Mbayije, abitwa Nyakiye yamutwara arazwi, Songore, abitwa Banderemba ko yari umwarimu yigisha umutumba yarapfuye. Mu Kabezi muri zone Migera harapfuye famille Yozome Donate, Yozome nyene arapfa, apfira ahantu hitwa ku Kiringi baramwica. Sylvestre nakubwiye na Stan yatanze ordre ngo bamwice, uwitwa Venera nawe nyene yapfuye mugabo sinzi aho yapfiriye, ariko abo bose barapfuye benshi. Abitwa ba kumuhuta harapfuye, abitwa bagirirwa harapfuye, abitwa bakadobeye harapfuye, sindabibuka nka neza, ariko benshi umuntu w'umututsi wese yari ngaho zamuhuta Mubone Busenge n'ibiki Kabezi barapfuye. abagore bibungenze, abana, abasaza, abaki baracisha ku kintu cyose cyitwa umututsi, baratema baratungura. Nyanzaraki, Rumonge, Vyanda, gushika no muri mwikambi, binjira mwikambi Tunguru niho bagarukiye, gushika arantira y'Ibujumbura. Murazi Bujumbura yuko ibintu hamwe bita ngo kominema bavuga monument de soldat Ngoni, urazi ko bahishe babasoda benshi batabenje mu makambi bari basohotse. None naho je no kubwira ngo ko ibintu by'ubwicanyi bitagira nta muntu simbona no byita ko n'ibintu biteye ubwoba cyane. Nka ko bitwa Baredese Andre yari umudepite umuhutu wo mu Isare, ahitana Gahushi umututsi, yari komiseri d'arrondissement mu Kabezi, aramujana. Urumva uwo Gahushi tabasuye kumubona irengero, yarishwe kandi bari kumwe na Baredese Andre yitwa mugenzi wiwe. Yego abase uko kubwira abantu bino bapfuye, byari ibintu biteguye cyane. Mbega muravuza abantu batari bake bapfuye bishwe aho muri Muhuta mu Kabezi, mbeno babica gute? Babica ugashinyaguro, babatemesha imipanga, amasuka, ikintu cyose cica. Yego amabuye niko babica nabi cyane. Abantu benshi bakoze ibyo bintu n'abari mu bigisha mutumba. Nibashaka amazina yakubwira, hariho nakubwiye yitwa Ndabazaniye Stanislas, hari uwitwa Mubegwa Andre, hari uwitwa Tumbo Auguste, n'abandi bo mu Masama ntibuka bigisha amashuri matoya wa mbere n'uwa kabiri n'ibiki ntibuka. Guko byateguwe kuva kera, kuko mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu la direction primaire y'Imutumba yategetse abanyeshuri bose bakagira n'umwana ari mu mwaka wa mbere ko bazana ibintu byo kurima, guharura, kugira gute ibyo bita les outils de sarclage, imipanga, imihoro, amasuka, ikintu cyose gishobora kwica barabizana babishira mu mashuri. Abo rero kwa Mungu baje ari sinzi kwica abantu za Karonge, za Gitaza, za Kabezi, bahitanye ibintu mu mashuri. Ivyo bintu bagize bari batoranije. Yego babizanye kuva muri Fevrier Mars, ubutakizanye yarahanwa gushika yarahanwa cyane bose, yaronke ibihano bikomeye. Babizanye kuva mardi ukwezi kwa kabiri, kwa gatatu no kwa kane mu ntango, bikabikwa kwishuri mu mashuri. Aho mu kibano hoho mu Rutongo hariho kwinubana hagati y'abato n'abatubuzi. Ivyo iwacu mu Rutongo nta bintu byigeze biba byo kwinubana abato n'abatubuzi, nta gushika n'umunsi nta byigeze biba, sauf byimbonera kure babigisha n'ibi mugabo iwacu nta bigeze bacana mwanya bafatanye mu nda. Yego nukuri ntawo besha. Ico gihe mwebwe mwari mubanye neza abahutu n'abatutsi, mubona basubiye haba bwicanye nkuko. Mbega nyuma ya 72 hoho cuka ca ntihagumye hawo kwikekana hagati y'abahutu n'abatutsi. 72 nyuma ya 72 kubera ivyo bintu byabaye, haguma hari cuka kibi, kuko nawe agenda bavuga uti ndapfira ntariho hose, avuga uti ndamanuka Imutumba, avuga uti ndapfa, avuga ndaja mu isoko ndapfa. Hagumye hari cuka kibi, ariko mu bisanzwe mu banyagihugu
abantu bari babanye neza cyane nta kibazo na kimwe cyariho. ubona izo njyane cyo gihindura na kabiri zoba zavuye kuki zoba zatumwe n'iki? Ni ibintu birebire cyane kuko novuga ico bita mu gifaransa ngo la genèse du conflit. Kuri urazi yuko Uburundi n'u Rwanda byari sous-tutelle byabihawe na STN Société des Nations ya sous-tutelle ababirigi rero bari bafise Congo kuko Stanley Livingstone les explorateurs batoye Congo baciye bayigabira le roi Léopold II comme cadeau. Umva le Congo n'était pas colonisé, le Congo était la Belgique. Hanyuma urumva rero ababirigi rero batwara Uburundi n'u Rwanda mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatanu niho bafata bagakura abatware bose b'abahutu muri administration, hanyuma babaramplase babasubiza abatutsi. Rero ico cuka kiba kibi, iyo ico kintu cabaye kiba kibi, mugabo abantu bagenda barakibwirana de père en fils gushika naho muri 59 kuri Kayibanda bagira genocide y'abatutsi ngaha mu Rwanda. Hanyuma rero urumva nivyo baca bita les politiciens bagaca bita ngo la révolution rwandaise. Abahutu rero b'i Burundi ntibigeze badigera aske yuko iyo genocide tabaye révolution à la rwandaise iba mu Burundi kubera ibintu vyinshi. Bwa mbere hariho Bagasore yariko arigisha abanyagihugu iterambere, yariko arigisha abanyagihugu ingene bikukira, yariko arigisha abanyagihugu ingene bagira amakoperative. Cyo gituma koperative nk'ijya no twabukarone ne koperative y'Ubugarama yari ishigikiwe no kuboko kw'iburyo kwa Bagasore Paul Mirerekano. Paul Mirerekano rero niwe bavuga yuko ari we yagiye kwiga kwa Kayibanda ingene bagira la révolution rwandaise mu Burundi. N'ibintu byapfuye hanyuma 65 uraze ko bace baturira usangana ivyo birazwe biranditse hakikepa. Barazi ko bace batera ubwami umwami agahungira ikiriba aho mwite ngo kiriba ondese, hanyuma ntigeze agaruka yaciye abandanya mu Bubiligi ntigeze agaruka. Hano mbona ko iyo cyo nico nitwa virus kuko iyo virus uko kwa COVID-19 meze niko iyo virus gushika n'umunsi. Iyo virus yatanguye muri 59 ikaza mu Burundi gushika n'umunsi hari abantu bafise mu mutwe yuko Uburundi budashobora kubaho hakira abatutsi. Iyo ni virus kujya kwa virus COVID-19 meze itema itongora niko niyo virus yo muri 59 mu Rwanda iriko irasasika inganda gushika n'umunsi murazi ko hariho abantu bapfa, hari abantu batabwa mu nzuzi, hari abantu banyuruzwa, hari abantu babugwirengero bafashwe n'igipolisi. Rero no kubwira uko iyo virus cyenda ifata ko mu virus ko kwa COVID-19 yoyo irafise bariko batangura inshanjo n'ibiki bwa iyo virus y'wacu tutavuze ukuri ngo tuje hamwe tureke kubakira igihugu ku kinyoma cyane kimwe kizoshoboka. Ubwo igihugu nigishobora kubakwa ku bintu by'ibinyuma, ku bintu by'amacakubiri. Kuri ico bivuze cyo kuvugana ukuri nkuko mubivuze umugwi w'igihugu kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi sévère ufatanije n'inama nkenguza amateka umaze iminsi utunganya ibiganiro vitabwa n'abarundi batari bake ubwoko bwose wanashaka hagwasanga uza kuremesha ikiganiro bakunda gutumira bamaze iminsi batumira uwahoze ari umukuru w'igihugu Sylvestre ntibantunganya amaze iminsi vuga yemeza adahigimanga yuko 72 habaye ihonyabwoko ryakorewe abantu mu bwoko bw'abahutu kandi ko atamigwi yitwaje ibigwanisho yari yigeze itera Uburundi iri mw'abahutu. Ati nirementanya ryakozwe n'ubutegetsi bw'ico gihe bwa Michel Micombero kugira buronke inkindamuvano yo kwikura ko umwansi wo bwita umwansi no kuvuga abahutu bose bari barize, abahutu bari muri leta, abahutu bari mu nzego z'umutekano. Aho niho kuri ko kuravugwa niko bimeze. Mwebwe ko mwabibonye mu Rumonge niko aho muhuti wanyu ko mwabibonye murahuriza na ntibantunganya uko abibona.
igasi yose bere sinzi mwebwe genda muyibone je simbona ko ari igikoresho ca CNDD-FDD kugira ngo berekane bakeye urwango rurengeje mu bahutu banki abatutsi hanyuma bagire igihonya bwoko iyo virus bandanye ikora ko ndamye ndabivuga kuko ayo magufa ariko bazura amagufa yo ku Karonge aba ba Sylvestre bapfuye abandi bayatandukanya gute ndaye abahutu abo ndababwira bose babanderemba ko ba Severa uko bambayije bande bapfuye amagufa yabo yatandukanya gute nayo y'abahutu bavuga ngo bariko bazura amagufa y'abahutu babifise ububasha bumeze gute gutandukanya igufa ry'umuhutu n'ry'umututsi nirementanya ni terabwoba n'ibintu biteye ubwoba cyane akamaramaza kabisa